byose no mu bihe bigoyene nk'uko yabanye na bene Isiraheli mu gihe bari bafise n'inzoka zibakomora. Iyo Mana yamana natwe igihe cyose. Dusaba Imana kugira ngo ibandanye itwereka inyifata ibereye, tubandanye kandi twakira iyo Mana mu bimenyetso yashimye kutwiyerekamwo, maze uko tuyakira aba ariko twemera guhinduka duse nayo mu kubana neza, mu bumwe, mu rukundo no mu mahoro. Musenyeri Gervasi Banshimiye ubusa umunge wa diocese nkuru ya Bujumbura mu gisata c'amagara y'abantu, umugera wa corona woba uri kuragwirirana mu bashoferi b'abarundi bakoresha imiduga minini ikuri ibidandazwa hanze y'igihugu. Bamwe mu bashoferi bakora uwo mwuga bavuga ko ata munsi wijana hadatoba abashoferi barenga umwe banduye uwo mugera. Mu gihugu ca Uganda ho bavuga ko mu majana y'abashoferi bamaze gutogwa uwo mugera maze bagasubizwa inyuma, abashika kuri 200 ari abashoferi b'abarundi. Ni inkuru tubaza Eroge Diveremesha. Bamwe mu bashoferi bagendesha ibiduga binini bakura ibifungurwa hanze y'igihugu baremeza amakuru y'abagenzi babo batowe umugera wa corona. Mbere baranavuga ko bishika kenshi aho bamwe muri bo bama batowe umugera wa corona. Umwe muri bo aravyigana. Ejo yego barabatoye ahubwo 20 baba barenga kuko umutukura nko mu ndwi bari nk'umunani. Ni benshi kuba ari imiduga myinshi gihagaze ku mutukura nyine. Ikimenyesha amakuru gisohoka ku munsi Daily Monitor cyo mu gihugu ca Uganda mu nimero yaco yasohotse kuri wa gatandatu kirashimangira ibivugwa nabo bashoferi. Ico kimenyesha amakuru kimenyesha ko kuva mu kwezi kwa Ntwarante hatowe umugwayi wa mbere muri abo bashoferi gera ku 1197 mu bapimwe bamaze gusanganwa uwo mugera. Muri bo amajana 780 n'abanyamahanga, abarundi ni 23. Tubibutse ko ubushikiranganje bw'amagara y'abantu no kurwanya ikiza ca sida mu Burundi bwanditse icegeranyo kirimwo integuro yo guhangana n'ikiza ca corona mu Burundi. Muri iyo nteguro leta y'u Burundi yaharura ko hakenewe miliyoni 27 n'ibihumbi amajana 8 by'amadolari ya Amerika. Amafaranga ariko leta y'u Burundi itahurije ko n'ibiro by'ishiramwe mpuzamakungu rijejwe kwitaho amagara y'abantu ku isi OMS hamwe n'amashami y'ishiramwe mpuzamakungu ONU, aho vyovyo vyaharura ko hakenewe ayababa imiliyoni 16 z'amadolari ya Amerika kugira hashigikirwe utwigoro twa leta y'u Burundi mu kurwanya ikiza ca corona. Tumushimire Eroge Diveremesha. Mu kurwanya ico kiza nyene c'umugera wa corona, impunzi zahungiye mu ikambi ya Mahama iri mu buseruko bw'igihugu c'u Rwanda ntizemere gusohoka iyo kambi kuva kuri uwa kane w'indwi turiko turasozera. N'ingingo yafashwe n'abajejwe iyo kambi mu ntumbero yo gukinga ikwirakiza ry'ico kiza ca COVID-19. Mu gihe bamwe muri izo mpunzi bidoga bavuga ko hariho udukorwa barangurira hanze y'ikambi twatuma bashobora kwikenura, guserukira izo mpunzi we abona ko ari ingingo yafashwe hageze na rijya ikambi ya Mahama yegereye umupaka u Rwanda ruhana Tanzania ahamaze gutogwa abantu banduye uwo mugera. Kurikira Reverend Pasteur Jean Bosco kwibishatse aserukira impunzi ziri mu ikambi ya Mahama. Nkuko bimeze muri ibi bihe turimo byo kurwanya COVID-19 urazi ko ari kiza cyateye isi yose. Rero natwe hano mu gihugu cyatwakiriye ingingo zarafashwe kuva bigitangura, twagiye dukurikiza amabwiriza ubuyobozi bw'igihugu bwagiye buratanga, n'ubu ntacyo twagabanijemwo, gusa uno munsi basuye gushiramo agatege cyane kugira ngo abantu badasubira gusohoka. Byaciye bituma kuva ku munsi wa kane dusubira kuja muri confinement yuko turindwa kugira ngo ingwara izove igera mu nkambi. Cyo twobwira bene wacu bari hano mu nkambi, kubera twumva yuko hamwe n'ahandi ashobora kuba hatogwa abagwayi, turiyumvira yuko nta hotera ririho, ahubwo ni kuneza y'imiryango na twebwe nyene ubwacu. Muri imiti heze igihe twari turonse akanya gato bakugura kugira ngo abantu basubire ku dukorwa dutandukanye. Murazi yuko inkambi yacu iri hafi cyane y'umupaka w'u Rwanda na Tanzania, rero usanga baja kurondera utuntu tumwe n'utundi bigatera ubwoba, kuko abashoferi n'abandi bava muri izo za Tanzania ari usanga bamwe n'abandi bagiye baratogwamwo icyo kiza cya virusi ya COVID-19. Tuboneraho no gushimira cyane ahubwo ku ngamba zigenda zifatwa kugira ngo zitava ziduhekurira imiryango na twebwe nyene turimo. Ni nacyo gituma dusubiramwo igihe cyose kubwira ko abantu bakwiye kwicarana bubahiriza ya metero, kwambara ufukamunwa,
kuko kanatsinda basanzwe dukurikirana baraduhaye udupfukamunwa ngira nta muryango bataburonse tugashishikariza abantu gukaraba isabuni kugira ngo turabe yuko ico kiza dutwaramo kuko ahantu hari abantu ibihumbi n'ibihumbi bari hamwe hogira nk'umuntu aza avuye hanze arayizanye urazi yuko ni ingwara irandagara mu mwanya muto kibaye kiza gikomeye. Reverend Pasteur Jean Bosco kubishatse aserukira impunzi z'abarundi bari mu kambi y'Imahama mu gihugu c'u Rwanda. Tumira amateka dutandukire gisata c'agateka kazi na muntu. Ibiganiro vya RPA mu bisanga ku mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye: Facebook, YouTube, Twitter no kuri wezi3 akaburungu RPA akaburungu BI. Mu ntara ya Karusi hari abigisha batatu bo kw'ishure shingiro rya Buhiga ku mutumba na zone Buhiga bafunzwe kuva ku munsi wa gatanu. Abo bigisha bafungiwe muri komisariya y'igipolisi. Muri bo harimwo ubarongoye uwo basanzwe bita maître responsable muri rw'igifaransa. Amakuru atangwa na bamwe mu miryango y'abo bigisha amenyesha ko komite yo kubahagarika babonye handitse ko bagirizwa guhungabanya umutekano ivyo badatahura na gato. Bakavuga yuko arabashaka kubadodobereza kugira ngo bagirirwe nabi. Abanyagihugu bahungiye muri site ya Kinyinya kabiri muri zone Gatumba baraye ntibuca mwijoro ryo ku munsi wa gatanu bivuye ku mvura nyinshi yahaguye. Abo banyagihugu bavuga ko muri kino gihe baba mu tururi natwo nyene tudasakaye neza. Inkuru tubaza Vicky Christian Interetse. Utuzu babamwe abo banyagihugu bo muri site ya Kinyinya kabiri twubakishije ibiti tukaba dusakajwe amagunira ibirago canke uduce tw'uduhema dutabaguritse. Ivyo rero bikaba vyatumye imvura yaguye mu ijoro ryo kuri wa gatanu ituma abanyagihugu barara bahagaze kuko amazi y'imvura yabasanga muri utwo tururi. Abanyagihugu bo mu Gatumba bavuga ko imvura yabanyagiye ijoro ryose ikonona ibiri muri utwo tuzu vyose. Bamwe muri iryo joro baragenda baja kurondera aho basaba indaro mu mihana yegereye hari iyo site. Kuri wa gatandatu ababa muri iyo site bavuga ko bazindutse bafata imifuko bayuzuza mu ivu kugira bazibira aho amazi y'imvura yameneye kuko arico bashoboye gukora conyene. Hagati aho abo bateshejwe izabo kubera imyuzurire y'amazi baranegura inyifato ya bamwe mu bajejwe intwaro ko bafata binenegwa ibijanye n'uburaro bw'abari muri iyo site. Aho bagatanga karorero kabagira neza baheruka kuzana amahema gera ku majana 7 haracindwa izibiri ariko kugeza n'ubu akaba ataratangwa. Bafite makinga ko ayo mahema ashobora kunyuruzwa nabo batware nyene. Abanyagihugu baba muri iyo site basaba batware bo mu Gatumba ko baronse amahema yabonetse ndetse hakaboneka n'ayandi kugira imvura ntibandanye banyagira. Mumenye ko muri iyo site ya Kinyinya hibonekeza indwara yo gucibwamwo ifise ibimenyetso vya kolera. Iyo ndwara ikabiri kiratandukira imihana yegereye iyo site. Tumushimire nawe nyene Vicky Christian Ninteretse. Ibarabara bitiriye Epervier riri muri quartier Kibenga zone Kinindo mu gisagara ca Bujumbura rigeze aho mwasa ashaka. Abanyagihugu bamenyesha ko bateye impungenge nuko bona idasanurwa mu gihe hariho ibikorwa bitari bike biharangurirwa. Kubwa abanyagihugu rero ngivyo bariko barahatakariza n'ivyinshi cyane. Tubibaze waritere kwizera. Iryo barabara ryatanguye kubomoka kuva mu mwaka uheze nkuko bivugwa n'abanyagihugu ngicabiteye n'amazi ahisuka aturutse muri quartier Kinanira. Mu gihe c'imvura nta ngendeshwa ishobora kuhaca kuko uruhande runini rugize iryo barabara rwasambutse. Amazi atari make yaratewe n'amazi, bamwe mu bazibamwo barimutse kuko batinya amasanganya ashobora kubashikira. Bamwe mu bakihaba nabo bafise ingendeshwa baziraza handi kuko inzira y'ubwinjiriro atayikihari. Inzu y'uburaro hotel iri kuri iryo barabara isa nkuko itagikora kuko atangenzi kironka. Inzu y'ubunywero kwisango yahori hurumbirwa n'abatari bake muri kino gihe ikora icumbagira. N'ishure rihaherereye ntiryasigaye inyuma ahari umuryango w'ubwinjiriro harabomaguritse abanyeshuri benshi co kimwe n'abigisha kugira bashike bitagoranye kuri iryo shure. Abanyagihugu bo kuri iryo barabara bamenyesha ko ingaruka zitari nke zijanye n'ibomoka ryaryo zimaze kwibonekeza. Akarorero batanga n'abana bahakinira bakisanga baguye muri urwo ruhande rwabomotse. Mu gihe c'ijoro naho abanyagihugu bagenda n'amaguru hamwe n'abafise ingendeshwa basanzwe batahazi neza bagwa muri ico gice cabomaguritse cyane. Iryo barabara ryitiriwe Epervier abari bako abarikorera imirimo itandukanye n'abakunda kuricako bose hamwe batera kamo abajejwe intwaro muri ako karere kuri sanura vuba na bwango no gutorera inyishu amazi aturuka muri quartier Kinanira ahisuka. Abidoga sawa abanyagihugu bo mu Kibenga mu gisagara ca Bujumbura gusa kuko abo mu gihugu hagati bo bidoga bavuga ko kuronka impapuro za nkenerwa bisa n'amananiza. Nko mugwa mukuru wa politike Gitega abanyagihugu bavuga yuko ubu
kuronka uruhusha rwo kugendesha imodoka bitoroshe. Urwo ruhusha rero akenshi baja kurondera mu gisagara ca Bujumbura. Tubibaze Innocent Valentin Singirankabo. Kuva igihe mu ntara ya Gitega hashingiwe igisata cyo gutanga impapuro zitandukanye zahora zitangirwa i Bujumbura, muri zo hakaba harimwo ubwo kugendesha umuduga. Abanyagihugu bari biruhukije, babona ko urwo rupapuro rusanzwe ruronderwa na benshi na cyane cyane mu bakiri bato byaca biborohera kururonka. Ariko rero ubu benshi baridoga kuko uko babiziga atariko ngo babisanze. Bavuga ko baza bakiyandikisha muri ico gisata kugira ngo bazokora ikibazo cyo kurondera urupapuro mfata kibanza rwo kugendesha umuduga canke urupapuro nk'ubwo bwegu, ariko bakarindira ko hari uwoza kubakoresha ikibazo bakabura. Nko muri kino gihe bavuga ko haheze amezi arenga gato 5 barindiriye abakozi bo muri ico gisata barahebura. Bamwe muri bo rero ngo baca bahitamwo kuja kuronderera urwo rupapuro mu gisagara ca Bujumbura canke mu zindi ntara baba bumvise ko ikibazo c'izo mpapuro kizokorerwamwo. Hari kandi n'abavuga ko baca bahitamwo gutanga igiturire kugira ngo baronke vuba urupapuro rwo kugendesha umuduga bwegu. Abamaze kuyatanga bakamenyesha ko atangwa mu ibanga ntangere, akaba ngo abari hagati y'ibihumbi 700 n'umuriyoni w'amafaranga y'amarundi. Abakenera impapuro zo kugendesha umuduga bo mu ntara ya Gitega basaba ko abajeje gukoresha ikibazo cyo kuronka urwo rupapuro permis de conduire boza baraza kenshi i Gitega gukoresha ibibazo, baje n'imiburiburi nka rimwe mu mezi 3 ngo vyoba vyiza. Ikindi basaba nuko ibigo vyigisha amategeko yo mwibarabara no kugendesha umuduga arivyo auto école vyogwizwa muri iyo ntara kugira ngo n'amahera arihishwa mu kwiga agabanuke. Aha ni kubera ngo gushika ubu hari ibigo 3 gusa bitanga mwene izo nyigisho, navyo nyene bigoyagoya kuko bidafise abakozi, ibikoresho n'imiduga yo kwigishiriza ko bikwiye. Uretse uko guteba gukoresha ibibazo vy'izo mpapuro zo kugendesha umuduga n'izindi mpapuro nk'ugwerekana ko umuntu adakurikiranwa n'ubutungane arigo extrait du casier judiciaire, izingendo nka passeport na lycée passé nazo nyene abazirondera baridoga ko ziteba ko bashikira. Mu gisata kijejwe gutanga ivyo vyangombwa mu ntara Gitega bamenyesha ko uretse ubu hari ingorane mu gihugu, ubundi abanyagihugu ngo bahora baronka izo mpapuro atangorane. Tumushimire nawe nyene Innocent Valentin Singirankabo. Tumira amateka tandukira igice ca kabiri ca kino kiganiro cahariwe ikigabane ubahuka. Humura Burundi. Mu kigabane ubahuka cyo kuri w'Imana tuza kugaruka ku ngingo ya sentare ishinzwe kubahiriza ibwirizwa shingiro. Iyo ngingo ikavuga ko umukuru w'igihugu aherutse gutorwa yorahira bidatevye agaca yinjira mu mabanga hatarinze kubaho ikiringo cifata kibanza. Ubahuka yuno munsi mwateguriwe na Clovis Niyonzima. Ubahuka. Urupfu giturumbuka rw'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza rwatumye abarundi bo mu migwi itandukanye biyumvira kwisubirizwa giwe. Sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa nshingiro yahavuye ifata ingingo ko umukuru w'igihugu aheruka gutorwa Evariste Ndayishimiye aca yinjira mu mabanga hatarenze kujaho intwaro ufata kibanza nk'uko bitegekanijwe n'ibwirizwa nshingiro. Mu kigabane ubahuka cyo kuri w'Imana igenekerezo rya 14 ruheshi 2020 abatumira mu kigabane ubahuka cyo kuri w'Imana no mushingwa manza Maître Isidore Rufikiri yanonoseye ivy'amategeko. Frederic Bamvuga inyumvira yahoze ari shegera c'umukuru w'igihugu na Petero Caraveri Nahimana arongoye umugambwe Sahanya Frodebu. Kuri mikro muri kumwe nanje Clovis Niyonzima kaze. Jenda kunda FPA kubera ikunda abamama, abapapa, abana, abatamu n'abatamukazi, abarundi n'abanyamahanga. FPA nitwe rya bose. Mu ngingo yasohowe ni sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro kuri uyu wa gatanu igenekerezo rya 12 ruheshi, iyo sentare imenyesha ko bidakenewe ko hobanza gutwara umukuru w'inama nshingamateka nk'uko bitegekanywa n'ibwirizwa shingiro, ahubwo ko hokwihutishwa iyimikwa ry'umukuru w'igihugu. Umushingwa manza Isidore Rufikiri yanonoseye ivy'amategeko atangura atubwira ibikuye muri iyo ngingo. Ingingo sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro iherutse gushinga ku vyerekeye igihe
Banza gikurikira urupfu rwa Perezida Nkurunziza iragaragaza amategeko yisunze mu gushika ku ngingo y'uko igihe c'imfatakibanza cotwawe n'umukuru w'inama nshingamateka kidakenewe kubera yuko umukuru w'igihugu ategeza gusubirira uwitavye Imana yaza yaratowe imbere yuko uwitaba Imana ava ku butegetsi. Bisunze ingingo y'104 n'ingingo y'121 mu karongo kayo ka kabiri zivuga yuko umukuru w'igihugu atangura amabanga yiwe umunsi arahiye, amabanga yiwe agahera umunsi umusubirira afashe amabanga no kuvuga nawe arahiye. Itorwa ry'umukuru w'igihugu mu mabwirizwa dusoma bitegeza kuba mu gihe c'ukwezi kutarenga canke amezi 3 atarenga imbere yuko umukuru w'igihugu ariko aratwara ashika ku munsi wiwe wa nyuma wo gutwara igihugu. Aya mezi 3 amategeko yateguwe umushasha yatowe ashobora kurahizwa mu gihe c'amezi 3 aza imbere y'itariki 20 z'ukwezi k'umunani igihe Perezida Nkurunziza yarahirira. Baravuga kandi yuko igihugu ahagaritse kurangura amabanga kubera ko atanze imihoho canke yitavye Imana canke ikindi cose cotuma hagarika burundu kurangura amabanga ashasubirirwa igihe c'imfatakibanza n'umukuru w'inama nshingamateka. Igihe naho uyu mukuru w'inama nshingamateka nawe nyene bimugoye bitamushobokeye, ico gihe gica gitwarwa n'icegera c'umukuru w'igihugu. Ubu ivyegera biri umukuru w'igihugu biri kumwe na leta bagakorera hamwe. Abo nibo baca barongora leta n'igihugu. Kuvuga rero yuko umukuru w'igihugu atakiriho kandi atakiranguye amabanga bitunganywa kandi bitangazwa sentare ishinzwe kubahiriza ibwirizwa shingiro. Iyo ngingo rero baherutse kuyifata, sentare yarafashe ingingo yuko ico gihe kitazorongorwa n'umukuru w'inama nshingamateka kuko bidakenewe kubera ko umukuru w'igihugu yahora yitavye Imana asiga umusubirira yaramaze gutorwa, asigaje gusa kurahira no guca afata amabanga. Ku ruhande rw'abanyepolitike bamwe barashima iyo ngingo yafashwe na sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro. Pierre Claver Nahimana arongoye umugambwe Sabanyafrodebu asigura ko iyo ngingo ibereye kubera ko muri iki gihe Uburundi bukeneye umukuru w'igihugu afise ububasha bukwiye. Twebwe mu mugambwe Sabanyafrodebu ko tubibona yuko umukuru w'igihugu yitaba Imana mu gihe uwundi yamaze gutorwa kandi uwo yamaze gutorwa atarimikwa n'ibintu no mwibwirizwa shingiro bidategekanije kandi nta muntu n'umwe n'abakoze ibwirizwa shingiro bari gushobora gutegekanya ibintu mwe n'ivyo. Mu gihe rero bishitse ni ngombwa yuko sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro ibazwa, kandi ikindi gikomeye burya buri mwene ibihe ku gihugu uko igihugu kibaho. Igihugu rero kidafise umukuru w'igihugu kugira ngo kibandanye kibaho ata mukuru w'igihugu gifise tukaca bishobora kugorana. Igikomeye kandi si umukuru w'igihugu wifata kibanza, igikomeye ni mukuru w'igihugu wenyene. Abarundi bose bavuga bati uriwe uravye n'ibwirizwa shingiro burya risaba yuko mu gihe umukuru w'igihugu asandara bwa muri bibiriya bihe bisanzwe yuko hocategurwa n'ingoga umukuru w'igihugu wundi akaboneka. Rero nibaza yuko ibyo sentare iraba ibwirizwa shingiro yakoze uko yabyiyumviriye tubona bijanye n'uko abantu benshi babishaka yuko bakeneye umukuru w'igihugu vuba. Ivyo bindi byo kugira ngo babanze bashireho uwifata kibanza ibiki kandi hari watowe umbure nibyo mbonengo sentare yabigashingira avuze iti ibyo ntibikenewe kandi hari watowe yinjiza kuronga umukuru w'igihugu vuba. Uravye usomye ibyangingo yabo niko babisigura, kandi ivyo natwebwe turabyemeza yuko ariyo nzira nziza kugira ngo umukuru w'igihugu muri ibi bihe bigoye aboneke n'ingoga. Ariko uravye neza akazi ibaha bajya bose baraba interina yaba umukuru w'igihugu wifata kibanza canke na leta wihweje neza mu bwirizwa shingiro mu bihe bisanzwe atari muri ibi bihe umukuru w'igihugu yatowe ariho, usanga igikorwa nyamukuru ari gutegura nivuga yuko umukuru w'igihugu mwezi nayoboneka, naho ibindi bavuga yuko ari ibikorwa bisanzwe atari ingingo bashobora gufata. Na Frederic Bamvuginyumvira yahoze ari cegera c'umukuru w'igihugu ntaja kure y'abandi
kuko we anamenyesha ko ivyabaye bitari vyitezwe aho umukuru w'igihugu yitaba Imana umusubirizi wiwe yaramaze gutorwa. Umukuru w'igihugu yahora yitavye Imana ntabagishobora kurangura amabanga, ahavugwa ko ari umukwe n'amashinga amateka, ariko ikibamu kimuzanye uwo no gutegura amatora bitari munsi y'ukwezi canke bitarenza amezi 3. Urumva muri ico gihe ikiba kimuzanye no gutegura ayo matora kugira ngo aboneke umukuru w'igihugu mushasha arongora igihugu. Rero cyo mvuga ko ibintu byabaye bitabitekanijwe n'amategeko nuko ingene bimeze atacavuga mu mategeko iyo umukuru w'igihugu apfuye uwundi yamaze gutorwa yararindiriye gushikirizwa amabanga. Urumva ubu cari cyane no ku mukuru w'igihugu yarahari yobandanije gushika umunsi yari yarinjiriyeko, hanyuma uwo wundi rero aheza akamusubirira. Uwo rero kuva ashengeye yitariki 8 gushika uyo munsi wundi we yokwinjiriye haca haba ikibazo kuko ntabitekanijwe n'amategeko. Novuga nti bwirizwa nshingiro abajya rya sentare ijeje kubahiriza bwirizwa nshingiro bo rero baca baraba ivy'amategeko tekavuga iyo basanze atakihari baca bagira ikintu citwa interpretation de la loi, kwiyumvira ibyo kokwa kugira ngo ikibazo gitorega umuti. Kuko ikibazo kihari ni kimwe, umukuru w'igihugu abwirizwa kujaho kugira ngo arangure amabanga yihuta, igihugu kiba kirimo kiratembera, habwiza ko bari umukuru w'igihugu, ahabwiza ko ari umukuru w'igihugu. Umunsi rero tuvuga ko nta wuhari kubera ko ibi byashitse ntibyari bitekanijwe n'amategeko, kandi umva bavuga ngo nacarahira ububa bwango. Ubwo bavanga no kuvuga iki ni minsi 5, ni minsi 10, ni minsi 20, nta nakimwe kivuzwe kuvyerekeye amatariki, iminsi nta kivuzwe. Kwa kugira ngo arahire harasaba ibintu byo gutegura, byo navyo ntushobora kubitegura mu isaha imwe. No kuvuga kuva umunsi ashengeye no gushika umunsi azinjira na bakarahira. Frederic Bamvuginyumvira arongera kandi akanamenyesha ko muri iki gihe igihugu kiri mu minwe y'ivyegera vy'umukuru w'igihugu hamwe n'abashikiranganje bose. Uri kwararongora igihugu umunsi ubazwa ibibazo ni ibyegera bibiri by'umukuru w'igihugu cambere n'icya kabiri, abo uyu munsi nibo bajejwe ikibazo ca leta kandi bagakorana na leta yose iri hamwe. Naco gituma aribo bakoranye ejo bundi nk'uko ibwirizwa nshingiro ribivuga, bakaraba bakandika ikete urwandiko rushikirizwa iyo sentare je kubariza ubwirizwa nshingiro basaba ko iyo sentare yoraba ingene mu vy'ukuri umukuru w'igihugu atakiriho n'ingene yosubirizwa. Urumva ababikoze nibo babandanya ako kazi gushika musanzwe umunsi wo bundi azinjira. Nta bundi buryo bushoboka. Ubu rero ikibazo kihari, inama nshinga amateka yaratowe izinjira ryari, yahahora iriho iri kurakora, ariko abandi bazinjira ryari. Baravuga ko bo kwinjira igihe sentare ishinzwe ibwirizwa nshingiro yokwemeza amatora yabo. Nibabo niyabemeza ahaba ikibazo cuko acaba inama nshinga amateka ishingiye ku ibwirizwa nshingiro rishasha agacana inama nkenguza amateka iriho hisunzwe ibwirizwa nshingiro rya kera. Abo urumva baca bakorana gute? Ibyo byose nibibazo mu bisanzwe byatewe nuko dufise amabwirizwa nshingiro abiri. Cyo cyambere, ikindi ni uko ingene batonganijwe bashafashe hamwe aya matora bakayashira muri rusangi, haca haba ingorane z'ingene inzego zibisikanya, izimwe zikagombora izindi ryari. Nibibazo mu bisanzwe bihanitse bica birabwa n'iyi sentare ishinzwe kubahiriza ibwirizwa nshingiro. Iciyumviro gishimangirwa n'umushingwa manza Izero Fikiri yisunza amategeko amenyesha ko kubona Evariste Ndayishimiye yagiye gutangura amabanga yiwe imbere y'igihe cyategekanijwe atakibazo biteje, kuko amategeko atamatariki yashizeho arahirirako, ahubwo yatanze ikiringo ntarengwa. Nta na kimwe kibuza yuko perezida mushasha yatowe atangura amabanga yiwe imbere y'itariki ya 20 kuko itariki 20 niyo tariki perezida Nkurunziza yarahiriye ko yatanguriye amabanga. Sukuvuga yuko ariyo tariki umuperezida mukurikira ategerezwa kurahirira ko no gutangurira ko amabanga, kuko nta na hamwe itegeko ribivuga. Mu by'ukuri umuperezida ariko atwara igihugu ashobora gusubirirwa mu mezi 3 ari imbere y'iyo tariki ya 20 no kuvuga kuva umuperezida mushasha atowe arashobora guca arahira ngo nyene agasubirira uwo yahasanze, naho iyo tariki uwasubiriye yarahiriye ko yoba itaragera, no kuvuga iyo tariki ya 20 nta kibuza rero yuko muri aka kanya gushika ico gihe perezida Evariste Ndayishimiye
yoshobora kurahira agatangura amabanga. Twebwe tubona rero yuko ingingo yafashwe na sentare ishinzwe kubahiriza ibwirizwa shingiro ni ingingo igororotse, twihweje amategeko, twihweje n'ibintu uko bihagaze, ntaco twoyinegura. Umuntu yovuga ati none ko bavuga yuko leta irongora ico kiringo mfata kibanza igihe umukuru w'inama nshingamateka vyamunaniye canke vyamugoye atashoboye kurangura ayo mabanga, kandi akaba ari ngaho yarabishoboye mugabo itegeko iravuga yuko igihe afise icamubujije, ico camubujije nico arico cose, icamubujije uwo munsi ni ingingo ya sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro. Iyo yabonye yuko kubera ko perezida Nkurunziza yitavye Imana asiga perezida Ndayishimiye yaratowe, atakamaro yuko igihugu cokwirwa kiraca mu ntwaro irongowe n'umukuru w'inama nshingamateka, ko leta yobandanya ariko ihabwa itegeko yuko yotunganya vyihuta kurahira kwa perezida mushasha. Petero Karaveri Nahimana arongera akagira ati umukuru w'igihugu najeho kugira ibibazo bitandukanye benshi bariko bibaza bitoregwa inyishu, akanamenyesha ko ari no muri iyo ntumbero sentare yasavye ko vyihutishwa. Mu gihe sentare ivuga ahubwo gira n'ingoga umukuru w'igihugu nyezina aboneke ni umuti mwiza kugira ngo n'ico kibazo gisubire kubazwa. Nibaza rero yuko kandi ibyo twizeye yuko ibyangombwa byose biriko birakogwa, uwo mukuru w'igihugu nyezina ko watoye arasanzwe ahari abonetse n'ingoga, ibyo bibazo byose abantu bibaza mu mutwe bihaze abantu batekana. Twebwe uko niko tubibona, n'ahandi ho bitanguye kwinjira mu ibwirizwa shingiro tugavuga iki tukagenda kuri iki, byo hava bitugora cyane gose. Ico tubona nuko umukuru w'igihugu nyezina yohaja n'ingoga ivyo bibazo byose kugira ngo bishobore gutora inyishu tuje ku bindi. Burya ingene ibwirizwa shingiro ubundi bitanze kandi ni kuva kera n'ubu umukuru w'igihugu mu rwego rwikwiye, rero biva ku buryo wewe arashobora kuvuga ati reka mbe ndakorana n'abashikiranganji bahari, nta na kimwe kibumubuza. Nk'uko ashobora kuvuga ati reka mbindure leta nshireho umushikiranganji wa mbere n'abandi bashikiranganji, ivyo arabifitiye ububasha. Kandi ikindi twomenya ni uko muri kino gihe inama nshingamateka yahahora iracakora, n'ubu bari muri session. Inama nkenguzamateka yahahora iracakora kandi bari muri session. Isigura rero yuko iyo bizoza umukuru w'igihugu abishatse arashobora kubakoresha. Ni ukuvuga rero nta kimutangira kugira ngo afate ingingo niba ashaka gucisha mu nama nshingamateka. Ivyo ni ibintu bishoboka cyane rwose. Ubahuka cyo kuri w'Imana igenekerezo rya 14 ruheshi, ikigabane cari gishimikiye ku ngingo eruka gusohorwa na sentare ishinzwe kubahiriza ibwirizwa shingiro itegeka ko umukuru w'igihugu yatowe yoca arahira vyihuse. Ndashimiye abatumire bacu ku mwanya wabo badutije. Ndashimiye namwe mwese mwe muduteze yompi naho gutaha. Ubahuka. Tugushimire nawe Clovis Niyonzima, ndabashimire nawe mwese mwakurikiye ano makuru ni hano agarukiye. Shimire kandi bagenzanje MS Steven Yongwe ko hamwe na Fabrice ndi mu rukundo batumye mudukurikira atankomanzi. Onezime dushimagize nabashikije no makuru, ndabaseze ndayifuriza kororanikwa naho gutaha. Ni ikiganiro gihuza abarundi bahunze igihugu c'amavukiro n'abasigaye hagati mu gihugu biciye mu kubashikiriza amakuru atosoye.